bless up ndabakunda cyane gose Imana bahezagire but il fallait que je recule kuko umuziki kino agiye gutahura umuziki utagira inoti mani ntibikorana pasa so il fallait que nkora kuburyo ko mvuga ati ndahagaze apana ko nguma ndiko ndaspending atakintu cyariko kirinjira so I had to take my time nkavuga ati kandi ari ga post naje mvuga ati pour il faut reculer pour mieux sauter sinzi ko ako kantu mwigeze mukabona kandi mwico gihe naragaragaje ivyo nako ndakora mabenshi barabizi ndafise restaurant fallait que ngira créativité kuko nk'umu artiste wese faut ko afise akantu kugira ngo umuziki ugume uri kurabandana yeah no kuvuga rero restaurant canke nibindi uri kurakora nivyo bizana umusaruro kugira ngo umuziki wawe uzoshobore gushika kure ego nibaza ko kandi si Joe jenyene nabandi bose nibaza sinzi ko ari hora mwamubwiye cyane ariko ngiye kubira bari n'aba artiste benshi bataboneka ariko nimigeze mubabaza cyane nkuko mwabajije jewe mugabo bisigura yuko quand même hari shone ko ndacontribua byanatumye ngira effort cyane kubyo numva ko ntogenda uko nyene malgré ko atakintu kinini yakirimo sinogenda kagiriye apart yabamenyesha makuru abakunzi bawe abagenzi bawe ntavyo bakubwira ati ntituriko turakubona nturi kuragaragara maili kumenga wazimye ayo makomantere ntuwigeze uyaronka cyane gose ariko umukunzi w'ukuri yarambona umukunzi wa vrai ntiyabona gusa amafoto canke indirimbo umukunzi n'ujya yambaye hafi ujyaza kanshigikira ari naka Amstel kamwe canke akano kamwe yaza kagura muri restaurant kugira maili agumane ryazina canke maili aguma ariko aratera imbere uwo yarambona yaramora ntahandi ayaho rero abo batari baziyona nibo bataza ingene batakwitayeho cyane exactly ariko kurundi ruhande uko twari tukumenyereye cyangwa ko twari Octobre muri clip y'indirimbo yeruka gusohora 23 2023 ubu tumi 2024 mu mezi 8 canke 9 urabona yuko hari n'iciyongereye kuri maili aravyibushe video no kuri video washoye no kwibone no c'est vrai ndavyibushe haje wiyongeye ko ngiro bingangamiye ntavyo nomenya mugabo ico nzi coco mange bien ndafungura neza kandi bikanseruka mfite umutima mwiza na numwe mfite inzigo na numwe dufitanye ikibazo so umutima mwiza to maili de ki tuma sayangana ako nizere ko utazokonda uzoguma uko nyene ahore ko ndabona abafanzi banje bashaka bambwira ngo maili subira muri gym ndababona mugabo ikintu cyose n'umwanya wa ndi mu mwanya wo kuvyibuha guys naravyifuje kenshi ariko sinabironse so nimundeke maze enjoying mugabo umwanya wo konda ni wagera regime wapi maili akubwira ati naho ndaja ndi hano turi kumwe impano ndayifise born to shine bahe twumve bahe ti ndi nyenyeri tazima ari sinita kuvyo bamvuga ko canke bavuga rimwe na rimwe ndababara ariko kandi ikindi gihe ngo bikantangaza n'amajambo akomeye cyane kandi tuza guhagarara ko cyane tuyasesanga hari ikibazo je nashaka kubaza bon umuntu agerageje kumviriza indirimbo hari ubutumwa womenga kwabwira umuntu kandi bukomeye urabona iyo bateye ibuye hejuru uri sama ni wababwiye ndi nyenyeri tazima hari abantu bagerageza kuvuga amajambo kugira ngo nomoke abo bantu ni bande bavuga amajambo kugira ngo mail ashobore gucika intege hari naho yavuze ngo urarindiriye yuko nzima ati uruzorindira ucoke urumva kwabwira umuntu niho ndiko ndaza abo bantu ni bande bifuje ko mail yomoka komoka numva umengo no guheba umuziki bakamubona mail mu bindi kumbure mu muziki atarakara shining ariko twibukanye Israel born to shine no kuvuka kugira ngo ukayangana sivyo I was born to shine navutse kugira ngo nkayangana né pour briller ego Gifaransa yego voilà sure aho nashaka kugaruka ni hehe mail nta myaka myinshi amaze muri no muziki bon mvuze nta myaka myinshi amaze muri no muziki nivyo yarakoze umuziki akiri no muri Chine ariko abarundi baje kumumenya après yaramaze kuva muri Chine twarumva hari umukobwa yatahukanye agashime muri Chine ariko ntitwari bwamenye ni inde exactement ariko no munsi turi kumwe no munsi turamubona muri yo myaka mika amaze muri music industry kuko nta myaka 10 heze
Mail amaze gutwara agashimwe yakuye hanze y'igihugu ndavuga South nibaza yuko ari umuririmbyikazi wa mbere yagatahukanye ni n'umuririmbyi wa mbere yagatahukanye agakuye South. Mail yagaragaye muri Caravane azunguruka Burundi bwose ari kumwe na Union Européenne. Ibyo si ibintu bikamaze gushikako. Mbega uyo muntu yaje guca intege umuntu amaze gukora basi no ku matunda y'umuziki amaze kubona aho umuziki ushobora kumushikana ninde? Wibaza yuko no munsi byoroshe ko umuntu aca intege Mail ni giki cotuma Mail acika intege? Wambajije ibibazo byinshi ariko reka ngerageze kwicura ku cambere. Wambajije wifokalije cyane uyo muntu ninde yaragucisa intege canke ayo majambo wahuye nayo? Ayo majambo you know muri mu muziki twese turabona ingene ibintu bigenda bimeze kandi iyo ndirimbo muri ravye ifise ama contradiction. Hari aho ivuga ku muntu niyivuga yigisha. Kuri verse ya kabiri murumva ko mba ndiko ndavuga en general. Kuvuga ku muntu rero nagiye kubona yuko kugira ngo umuziki ngahaye utera imbere ahubwo nama challenge mwegera mwarabibona nk'ivyo uri kuravuga ariko hari abandi batabibona bagasanga bifokaliza kuri kote iri negative. So iyi ndirimbo nayanditse mu mwanya mutoya wanashaka bivanye n'ivyo malgré que ntari mu muziki ndiko ndagaragara mumbona narakurikirana cyane umuziki abo bavuga iki uyagize iki naka candagira nda generaliza bivanye n'ivyo naje nagenda bona. Jewe arageze igihe umuntu anyandikira message ati Mail ibi nibiki bariko barakuvugako amani bireke none ari cyo bitwaye abantu baravuga nyene rega umuntu atavugwa buriya nta nakimwe bariko barakora. Hari indirimbo ivuga ngo nuance kuvugwa yaheze mu ndakwanya. Exactly. So na harageze aho mvuga ati ivyo ntundu se kubinyereka ntibikenewe. Nkabona ababandi botuma ahubwo dutera imbere nibo bariko barakudowngrading. So sinovuga ngo numwe canke ni babiri singira ndome kuruto ko tinuyu canke uriya ariko narabibonye si kuri muri kote ya music gusa kuko nkuko nababwiye nari mfise mindset ya business ndiko ndavuga en general kugira utera imbere uhura n'abagushira hasi benshi. So ndashobora kuba naravuze Mail ariko nshobora niko ndavugira Amipro, nshobora kuba ndiko ndavugira Israel, nshobora kuba ndiko ndavugira wowe wese amaze guhura n'ivyo bintu kuko ni benshi nitugenda turavuga ngo naka turabibona ariko jewe Mail nashobe kubivuga birahari turabizi singira ndamudome ko ati nuyu nuriya ni Amipro cankende no turabizi birahari mugabo ivyo nyene bajya bo tubatse nibo badusambura. Umuziki umeze nk'urudandazwa aho uno munsi utadandaje canke umaze utadandaje uwundi ashobora kuza akaguca imbere. Wari umaze kiringo c'amezi 9 utarakora umuziki ariko muri ico kiringo c'amezi 9 nkuko wabivuze umuntu yakurikirana ivyo Mail arimwo kumbure yarabibona kuko hambavu ya Mail nk'umuririmbyi hariyo Mail the Key House nk'akabare twese twamenye kandi no mustuzi ntabwo baruse yuko Born to Shine igiye gusohoka ariko nari maze igihe ntariko ndakora mbega abakunzi banje baracamfitiye icizere mbega nta cahindutse muri music industry ca kibanza canje sinzosanga abandi barakintwaye wiyumvira iki imbere gusohora Born to Shine? Born to Shine ani nayikoreye abafana actually babandi bambaza Mail turakumbura ijwi ryawe bisigura ko Mail ataraza mu muziki vy'ukuri ndahari nanaho ngiye kuko ndi nyenyeri kujyana bivuga ati sinzima nivyo kundi unza arabizi ico ndikirazi malgré ko batariko barambona canke barazi Mail none benshi barandika Mail yagiye he Mail turamukumbuye hari n'ugeze ko ngo ntaga kuru ka Mail urumva bisigura yuko malgré yuko ujya mwanya batariko barasupportinga malgré yuko bari bazi ko mpari. So Born to Shine nayikoze cyane kugira nerekana abafana ati naho ko ndaja naho nagiye ndafise ku mutima kandi ibyo abiko biratuma ntakora umuziki ndi mu bindi twa ibintu nk'ivyo. Rero kuba navuze ati nokora indirimbo yo kutamba ni indirimbo yo kwicara kumviriza kuko harimo message shaka kwigisha wewe sister wawe brother ni kuvuga ni message shaka kugukorako nashatse ko wicara wumvirize apana uri muri boîte uri mu mudugu uri kuragenda bikwigisha ko nimba ushaka kwicara ukavuga umuntu runaka utitaye ku ubuzima bwa kuko ngaho we are here to fight umwe wese agwanira ubuzima bwiwe nta muntu numwe ari mweranda nta n'ubuzingene ngo destiny yawe ngene imene. So nayikoze kugira ngo nigishe kandi mu mbabare vraiment ibintu byo gukora imiziki yawe ndi yo just kumviriza canke kuryoherwa nago bikiri muri ntuzenya yanjye. So sinabikoze kugira ngo
nzi ngo ikibanza canje kizohinduka canke barantwaye kenza no impamvu kwanza yitwa inyenyeri nuko inyenyeri igaragara ku mwanya wawe sinayikoze niyumvira ati bazoyikunda ntibazoyikunda ariko ico ndi message yari ku mutima yarashitse mu bantu ico kintu uvuze kirakomeye yuko utazosura kwifokaliza sana ku ya miziki y'imidiho canke yo gutamba niki bivuye kuki bivuye ko narabikoze kenshi hama mbona naco bitanga cyane biraryoshe ko utanga ariko iyo byarakimaye je veux bien ariko biraryoshe ko utanga message ukabona n'umuntu utari witeze arakubwiye ati ndukuri ndafashwe indirimbo yawe c'est top so biraryoshe ko ukora ku muntu wese ari umuto ari mukuru umuntu wese abari ko araca mu bintu bitandukanye haraho waririmbye ngo sometime birambabaza ikindi gihe bikantangaza ibintu bakuvuga ko byashika bikakubabaza nivyo wabiririmbye kubera iki vyakubabaza kubera iki vyagutangaza ni kuvuga hariho umuntu ashobora kukwereka nk'uwo dufate ati hera ibi bintu bakora kuvuga canke umviriza audio yaho twari twicaye bakora kuvuga ugasanga uwo muntu ni wa mugenzi wanje wibaza ko wa wundi uvuga ati nari ndamwizeye ko ikintu mugabo ukumva niwe nyene ariko arakuvuga nabi so kumbabaza ni muri yo wewe kuvuga ati man urandese vraiment sindi siwe nari nibaza yuko ushobora gukora ikintu nk'iki so iyi ni true story ndiko ndavuga kandi uwo message yo barakore uyoba yarakoze ko wese ambabarire mugabo je ndi wa muntu ushaka guserura ikintu cyo ku mutima ntarinze kubabaza umuntu no mu mezi 9 warumaze reka ndavyite mu ishure kuko wari kuriga wiziki wamenyiki ariko kandi industry yacu wayibonye gute iyo bari ya industry uno munsi iyo umuntu atsitaye abandi baca bamufatiraho kugira ngo bamwice canke ni ya industry uno munsi iyo umuntu atsitaye ahubwo bamufata ukuboko bakamuhagurutsa wow bimwe wese ashaka kuvuga point of view aje kuri jewe mbona si ya indi wo tsitara ngo baraguhakurikije twarabibonye kenshi so umwanya nari maze si kuvuga ngo nari ku ishuri naho ntariko ndasora umuziki nabikurikirana na kimwe nabona ndabona abandi bagenzi banje kuno bariko barakora harageze aho ahubwo mvuga ati kamanze shire inyuma kwatakarenge abandi bashaka kuzamuka ni kenshi bavuga ati mail hari binakoresha kugira ngo aronke mwarambona muri za Friends of Amstel ibintu bigiye bitandukanye hari bavuga ati no nimba ruko babibona reka maze ngire gatoya rero sinovuga hanini ngo industry ngo ni kintu nabana narayibonye ko oya ariko namaze kubona ko nta rukundo ruhari ico narakibonye kandi vraiment umuntu wese avuga ikintu ababona narabonye ko atarukundo gushigikiranira bazoshigikira umuntu wo hanze ariko ngaha bamwibagiye ni kweri ki none atarukundo ruhari mu baririmbyi b'abarundi mu baririmbyi b'abarundi sikuvuga ni mu baririmbyi b'abarundi ahubwo namwe namwibwe hagati yacu twese turafite ikibazo nibazikomeye yavuze en general twavuze industry is big sinadomye ko ngo tinaha canke ngaha navuze en general rero ivyo biratuma abantu benshi basubira inyuma sikuri jewe jenyene mu mwarabuze ni benshi no badondagurura mugabo ni benshi twese tutakibona kandi bari bageze ku ntambwe iryo heje Israel urataho ikintu ndagutahuza ikintu reka ndakubwirira mipro bataratahura hari abantu bavuga ngo ibintu by'uburozi canke amashano nagenda vyumva kenshi hari nabandi bavuga reka shanda nabidome ku rutoki nguri umukobwa kugira ngo ronka amadini mu biteramo ngaha bisaba yuko uba uri mu rukundo n'umuntu runaka ivyo byose biravugwa ni byinshi bavuga jero nca nahura yuko bwawo nditerambere ry'umuntu abandi barifata yuko ahubwo akwiye kumucina kuko mu Burundi Israel majorité abantu bakunda kubona umuntu muri entertainment shining nibibaho we nk'ubushobora gukora amadili murabibona namwe kumbe ushobora gukora amadili 5 ku munsi ari ugaragara kuri afishe baza kuvuga yuko we waho gukoresha ibintazi exactly uratahura Born to Shine wayanditse iminsi ngahe umwanya muto cyane niyo ndirimbo ya mbere yantoye umwanya muto cyane yagutwaye umwanya ungana ijoro rimwe to indirimbo birasohotse kandi nagize inspiration ko muririmbyi singiye kumuvuga ariko niwe yatumye shaka kwandika indirimbo vu que nanje nigeze kuba mu ivyo bintu ndabibona ati uyo muririmbyi arakarabicamwe yarabicimwe uwo mwanya nako ndagira narabibona Maili none ugiye gukora iki kuko abavuga ntibagiye kubireka
abavuga kandi uko bavuga niko wavyibuka bashobora no kurenza ivyo bavuga none mail ubu agiye gukora iki none ga Israel bijanye niki nimba bazovuga bijanye nayo ma commentaire agiye atandukanye ashobora kukubabaza realiza umuntu plus akuvuga plus uronka ibintu man ubwo rero navuga ati uvyibuha asha muzosanga naturitse warahezagiwe cyane cyane gose pesa zimengiye sana cyane so yaryoshe kumuna kuvuga nemera gute oya gusa ikintu no courage je nashatse gutanga courage iyi message navuze ko nayikoreye abafana osi nabandi bagenzi banje bo baca mu bintu bitandukanye kuko verse ya kabiri niyo kwigisha ngo ati umuntu akuvuga nuko aba ari ikintu murushije ko nta muntu ashobora kukwicara ngo ariko arakuvuga nuwo mwanya nawe yoronke yaba afise kinakora bisigura yuko rero nucika intege bakora kuvuga ahubwo bakora kuduza wumve nimba bashaka kwicara ahantu bakakuvuga wewe wumve ko rero umuntu akomeye cyane kandi rero biragoye no kuvuga umuntu w'imbunde gerega Izaheraga ntibigera uvuga umuntu adakora ahubwo ikibazo atarenze uwo mutaka umwanya kubiri ikibazo ngize ahubwo ntubukwiye no kushavura Meli yarakoze za arabeshi yarakoze indirimbo nyinshi zakunzwe ukizisohora warabona ingene zakigwa mu bantu warabona ingene abantu bakwegera ndavuga aba artiste bagenzi bawe aba promoters aba journalist umaze igihe udakoze igikorwa uje kuri Born to Shine nyuma y'amajambo kwa kuntu bakwakira ubwa mbere niko vyagenze kuri Born to Shine canke hari n'abantu waruzi yuko ari bahubwo bari gusapotinga ahubwo birabiye ku ruhande peut-être barakoze ko n'indirimbo who knows sinzi ariko indirimbo nakubwiye ko target yanje mburi umuntu akora ikintu afite target yanje yari message n'abafans tureke yuko nogira ngo abapromotere abaradio bamvuge indirimbo isamirana no hose ariko uwunkurikirana niwe nitayeho cyane bisigura yuko nimba iyo nyenyeri azi ko ihari uwo wundi it doesn't matter kuko ndazi nimba abankurikirana bo baravye indirimbo sibajya bonyene bari muri mama views so that's my target feedback bona gute ubona iyo message aho washatse kuyerekeza yarashitse mbega nyimba yarashitse hari ama commentaire umaze kuronka feedback imeze neza abantu bose ndavye ku mbuga abantu bayakiriye neza hari n'abaca inbox batarinze kuja muri YouTube canke hari wanelefonye so kuri jewe ni ikintu nishimira cyane mu artiste wese yakoze ikintu akagira umwe cigisha iyo ni success ya mbere tureka ama views kuko ama views buriya nani kinavutse sinzi ko no commentaire yakugezeho ivuga yuko mail ashobora kuba gara ku bandi baririmbyi kazi waravyumvise mail sivyo byonyene agara gute donc ko arabari donc atafadikanya n'abaririmbyi kazi b'abarundi gufadikanya canke gukorana kuja hamwe ego ati kumbure nkekagara ivyo warigeze kuvyumva yego byinshi ni sivyo vyonyene DJ Zael don't focus on that hari ibintu byinshi ni mwifocusinge cyane kuri negativity osi mwifocusinge kuri côté positive Israel no cyenda kwaza kino kibazo Kylian Mbappé akina muri Real Madrid ndabona ifoto ariko mana Vinicius bakina kuri page nuko badakundana it's true bisigura kandi nikindi nakubwiye ngo mpagararako target umuntu wese buri yaje gukora umuziki naho twavukanye naho twakuranye umuntu wese afite target yiwe so maybe uwo mwanya nturagera canke uko bavyumvira siko biri kuko benshi turaciringana turavugana ivyo rero mwege hari byinshi tubereka atari byo mugomba kubona kurundi ruhande maili nk'impanuro canke y'umubrada wawe nibaza yuko ahubwo uzoshima Imana aho ugeze ni ikintu gikomeye cyane ndabishima Imana cyane sino amajambo ntuzose no kubabara ahubwo wihorere ahubwo je nibaza yuko nabo bakuvuga usanga bakwitaye gose usanga arabafana kumbure bakeneye n'ubucuti urumva donc imagine kwirigwa ucukura urondera uraba ibintu vy'uwundi hakwifokasinga mu kazi canke kwiteza imbere wewe ariko ukatumwanya uri kuravuga umuntu nibaze yuko shikama ugashira amanga ntugire ubwoba murakoze cyane ariko seko ngo vyoba vyarambabaje ariko vyaranyigishije bituma ico canyigishije nanje shaka kugisangiza abandi
so thank you so much hama nizeye ko indirimbo yashoboye kwigisha abatari bakeya nkuko nagenda ibona ama message no kumotiva surtout abo bacikwa intege bivanye n'ivyo baba bumva babavuze ko canke ma challenges batandukanye baba bahuye nayo. Indi yakoze audio, indi yakoze amasanamu. Gigabit yarakoze audio hama Igbana akora video. Born to shine Israel. Santiana iki kibazo nibaza yuko kigoye kwaza kucishura yabajije ati ngo mutubarize basantu batatu boba baramubabaje barakuvuze bakubabaje ngo batatu example no shakubeya so na point ariko jecho kibazo Israel je no cishu kirasanzwe abantu batatu benshi bamuvuze mayila kababara ni wewe ni jewe ni twebwe thank you no birumvikana reka ndakubwira impamvu n'uyo muntu mail yarazi yuko ari umugenzi wiwe ariko mu nyuma yasanze uyo muntu yarashoboye kumuhemukira nabo bantu ati nabantu narinzi yuko ari bo bovyuye entertainment bo dushigikiye kuko byacu bikagera kure ariko nibo bashaka ko baducinyiza nibo bashaka yuko tuja hasi tugwa down entertainment no havuge ndamubije pasulinye nabwo ati nuwo wese uba wibaza yuko yo gushigikiye ariko ukugira ngo iterambere ryawe rigere kure yes Meili uvuze amajambo akomeye hajya ngo wumva yumvise kandi watahuye atahuye no musupima ibiro bingahe no none amipro tuje kumunzane turabenda bisanga usomba pe uko biri kose wa office nyamadani usamagufa antwijana ririmo mva je cyo dico cha mipro urasumba kuri igikuru n'ubuzima turabishimana kandi niba mvyibushe ubego mfisa amahoro ntaco mbuze fungura so nukuri mwihanga erega Israel kuvyibuha na amahoro n'umutima mwe cyane go ikibazo nshengira aka sport akagi oyaha namunyafisi nyuma ari mu mafaranga nyuma ya Born to Shine rero twiteronga muganza wagenda nyuma ya Born to Shine yajimu buryaragoye twitega ikirero sinovuga ngo mwitega iki imbere yo kuno mwaka urangiye ariko mubimenye ndi inyenyeri tazima thank you kandi inyenyeri iboneka umwanya wawe urumva Israel no kumuranga harakajambo press mushindi akunda kuvuga ngo mu kirere hari inyenyeri nyinshi ariko imwe yose yakirigiye exactly nukuvuga hageze Israel nta muntu ahindura pinga usipinga kandi utuma mu gifaransa bavuga ngo qu'il pleuve ou qu'il neige que ça passe ou ça casse ni ngomba hajya ngo ihezagi inyenyerira igumaho nahija ninga kujya kwizuba irirarenga basi tukabona ko ryarenza ko inyenyeri iraho ariko uri hustler umwanya wayo wowe uri hustler kabisa I am yes sha uri hustler kabisa Israel umuntu apambana muri no industry yacu imyaka apana muri industry gusa in my life umuntu wese nje tuvuga uwunza arabizi je mbashaka kuvuga muri no industry umuhustler igisiguri kwatagitaho umukozi je ingene nahura umuhustler ndamutahura nk'umukozi ndamutahura nk'umuntu ataryama kubera atakinarashikako example uno musura afise imodoka ariko ntacurashikako nico bituma uvyuka karuka avuga ati reka nyeruke ngende kurondera hustler nta mutima mu bifi aba yifitiye bro hustler bashaka gusa kuronka ico afungura kuronka ico famille bifungura ababona yuko ari bwo buzima umuhustler nta matika jamo uratahura ico kintu uyo ne muhustler kabisa tuyumvirize Israel kandi ego tuyifeeling indirimbo iraryoshe amipro je ndirimbo umunsi isohoka sinayumvirije na wambeshe yasohotse ntahari bon ndi mu masho ego ariko urakora ariko nza kuyumva uruhutse oya nari mu modoka umugenzi arambwira ati hari indirimbo yasohotse nziza ya mail aca ayishira kuri bluetooth turayumviriza Israel ubundi jebi nibihe nivyo bihe vyanje indirimbo nkizi nizo zanje ko jewe yamabuye yose badutera niyo twubatsemo amafondasi oui oya reka ndabasigurira ubu mail hari direct man kandi nivyo vyiza ni muriko murayibona none mwe kashi madam imvura umugabo hari kintu wowe wabonye abandi batabonye kitubwire basi jecho nabonye nuko mail ubu ameze nk'abaririmbyi aririmba imidiyo ya rap
Gmail nawe ndamubonamo reka ndagusigurire ndamubonamo amadolari menshi cyane nawubwiye umwe wese afite usa n'amafaranga ibintu kweli asa n'amafaranga y'amakara atagira iki yewe kaye yataye kabisa Israel kwa Mary y'amakara atagira iki urazi ngwa we genda basi uzogende umusumwe uhafungurire muri deki ha apana haya muhiriwe no ndikuvuga kuri resto bar yi irarenze yo mana yanje vianderi zirenze Israel urashaka gatoro urashaka gatoro umuntu atwashaka igitoro muri musabira akabon miri ntanatonda oya yutonda muri VIP eko amen umva amen zose zinjirira rimwe born to shine zose zinjirira rimwe Israel ni bya bindi wigeze kuvuga yuko harimo na douche na toilette ibikusi birenze Karenda wakumbuye mwaba mu motivation ico abantu badatahura Israel umu artiste wese agira target sivyo kandi izo remix ziba zakozwe uwakoze indirimbo aravuga ati je nshakaba umu artiste urumva nibo aba yumva yifuza kandi Chameleone adakoranye na John Black sicas ko bankana suho ya wanashima The Ben adakoranye na Bruce Melody si bibi byo babibi gute kandi umwe wese arakara ubuzima bwiwe mugabo se akora umuziki kabisa ikibintu none ufise collab na Emery San ufise collab na Emery San B-Face Satbi nabandi bato nikakeneye collab na Mona peut-être ahubwo ari kuvuga ko ico cifuzo ciwe ahubwo yari kuvuga nifuza ko Mela akora na collab na n'umuririmbyi runaka ego voilà kana na Israel nituramubona muri collab n'abaranta aho nariko bose n'abadi turakundana kandi fo nahaja ngo bararindiriye uko ngwa down iryo jambo rirakomeye ngo muzoguma mumbona uzorindira ucoke nguruhe ubyo confidence sana boriya ubuntu utafite confidence nabona atakigenda kumba kugira na confidence nicyo kintu abazungu baturushije voyage tuyitege ryari voyage yahera ndazi tugende gukayangana no mu makungu umve saha nyene twatanguye tugenda bukewe rega inyenyere mu gukayangana nta nguvu nta bintu byo kwiga yayi ni buke Hassan Israel asama marchandise mu Bushinwa wabuze ngendazi none turangize gute abantu batwumvirije n'ubwahe butumwa bosigarana hari abapapa benshi bako baratwumviriza abamama abakunda umuziki n'abatawukunda abakunzi bose bako barumviriza wo babwira iki Bon, icyambere na mbere cyo aho hari mail wiyumve wowe uri kuraca mu bibazo bitandukanye canke ubabazwa n'ibintu birunaka kandi kuvugwa ni kimwe mu ma challenges ushobora guhura nayo ni nkuko ushobora kuba ugiye gufata bisi ugiye kwishura ukayibura nayo nyene ni challenge so bisigura ntuzocika intege ngo ni iki canke kiriya umwanya wo gukayangana urahari ikintu cyose ku mwanya wacu no muri Bibiliya haravuze ati when the time is right I the Lord will make it right so nucikinege nanga ari gospel song umugabo ni indirimbo ishaka kukwigisha hari benshi barambaje isi ari kukuremesha ishaka kukuremesha mu biri kuvyukura cyangwa canke ivyo nubwo ushika muri ico kintu uri udatahura neza ishaka kugutahuza so ndabashimire cyane abatumye nshobora no gusubira kandi kugira ico ndabashikirije abagumye bareklama nuko babona yuko ari ico ndabamariye ndabashimire cyane mwandanye mumpa courage mwandanye mwankwaje nabajya abandi Imana izo baheza ya code yakoresheje rakaze yo kutishura mail ubundi ngo on répond par le silence ariko uzokwame winumiye wicecekeye sivyo ariko Israel yo mugani nuba uraba on répond je narindiriye ko abandanya ndabura les point par le silence ako numugani wo ubaho kwe rega nta kibazo nshobora on répond les chefs basi les chefs basi nagenda ntabashimiye ku mwanya mu mara
bye. Merci beaucoup. Kumbura besha. Ego, quand même. Meili. None ziriya nyama zozirya ryari? Inyama ko zamahono ni ushaka. Ziriya zo muri deki. Guma muri ibintu bikayangana ibintu birenze. Ndazirya kabisa. Twagiye. Merci beaucoup. Thank you.